bakaronka aho baba aharo bararonka ingurane kandi nziza cyane zibafasha kwitunganya mu by'uburaro n'ibindi. Syndicat national du personnel muri meri ya Bujumbura mu ntara za ruguru nawe jewe ndi mu bikorwa ibyo zombi bose kandi murabona ko atari bake arafuza abanywanyi bakomeye muri basi valorisation des hommes. Très bien. neza cyane mu by'ukuri. Aba nabo rero novuga yuko Ingozi mu by'ukuri iki ni gishasha ndabira bimwe rero mu byo barangura hano twibaza yuko bagiye no kwagura kugira ngo no ngamu Association des transporteurs du Burundi Adramu nibaza yuko bashikire ababigozi bizata rero ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi ico gitege ndakizi mupfasoni w'umukuru w'igihugu igitege ndakizi hariya zishanganika aho wadushikiriza ijambo ry'imvaho neza cyane. Radio Buntu rero irangura ubutumwa ari hakurya ku musozi mwiza wabuye neza cyane. Abadubona abasabikira amasendika abakozi bo masendika aribo ahanini mbona bagiye imbere kugira ngo baksesona bati l'éducation une force pour changer le monde. Ati rero indero mu by'ukuri bariko bagerageza gutunganya neza cyane gutunganiza neza cyane abari mu masendika cyane cyane yabigisha mbere hakaba rero hagiye kunatunganywa cyane ikintu kijanye n'akarusho n'ingurane. Ikintu gikomeye ngaha nuko abatabizi iyo bishitse amagara kumbure umuntu akamuvako nabonye hategekanije ko aca uwitavye Imana aronswa amafaranga imiliyoni 2 zose. Ikintu gikomeye cyane. Mwigisha gira huba wubahwe iki rero iki ni ikigega Fondation pour le logement du personnel de l'enseignement. barare ko ubutunzi bw'igihugu butegeza kuguma bwiyongera bongereza umutahe bagafatana bakakaboko kugira ngo amafaranga yose y'igihugu yinjire mu kigega kandi biramaze kuboneka mbere n'ikimenyamenya umukuru w'igihugu yarabashe umwambaro wanditse ko imyaka rero 100 igisagara ca Ngozi kimaze kibayeho n'ubu baracari mwako kanyamuneza. Murabona ko abakozi bakomeye Ngozi kabisa uyu munsi bawitegure kandi ameze neza. Basikari urumva ni ya myaka turiko turahimbaza na twebwe Ngozi niyimaze ari Ngozi. Très bien. Haje rero abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu nabone bace bagira bati wabibonye munsi nimujinike hari icyo mwobona njanye nawe werekana inkingi urakoze. Hakurikiye koperative basi iyo nayo nirakomeye. Ijya rero igikorwa c'umuntu umwe mengo ubu ari mu bikorwa bihambaye. Samuragwa muri meri ya Bujumbura mu ntara za ruguru nawe jewe ndi mu bikorwa ibyo zombi bose kandi murabona ko atari bake arafuza abanywanyi bakomeye muri basi valorisation des hommes. Très bien. neza cyane mu by'ukuri. Aba nabo rero novuga yuko Ingozi mu by'ukuri iki ni gishasha ndabira bimwe rero mu byo barangura hano twibaza yuko bagiye no kwagura kugira ngo no ngamu
Association des transporteurs du Burundi Atrabu nibaza yuko bashikire ababigozi ibisata rero ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi ico gitege ndakizi mupfasoni w'umukuru w'igihugu igitege ndakizi hariya zishanganika aho wadushikiriza ijambo ry'imvaho neza cyane. radiyo buntu rero irangura ubutumwa ari hakurya ku musozi mwiza wabuye neza cyane cyane ababijejwe kabisa bari ku kivi ni neza cyane. Centre neuropsychiatrique de Ngozi bati twiteho kandi tuvuze abagwaye indwara zo mu mutwe n'intandara bati rero sabasazi bati sabasazi n'abagwayi bo mu mutwe ati tubiteho tubafate nk'abandi bagwayi aba rero ni Sokabu Ngozi Sokabu ndabona inyuma abakozi imbere inyuma uburongozi byiza kurusha Institut National de Sécurité Sociale iyi ni INSS Ngozi neza imbere uburongozi bwa université recteur n'abandi bakorana abigisha neza cyane kaminuza ya mbere yigenga novuga yatanguye kuramura incambwenge n'abari ngaha benshi harimo n'abubahwa ndazi ko bize muri kaminuza y'Ingozi yatanguye mu mwaka w'1999 urumva ko imyaka ari myinshi kaminuza ibayeho neza cyane Université de Ngozi. Hôpital de deuxième référence de Ngozi Kenyezi ntabonye ko bakenyeye ikiri kintu cyiza cyane bose umwambaro mwiza ubera abarundikazi biwacu amashi menshi mu bakomera amashi abakozi bo ku bitaro bikuru by'Ingozi. Ariko kandi nk'uko twabivuze turasaba namwe nyene ko mubandanya munezero ariko kandi munezerewe ko mu mwuga w'iwanyu nashabura injambo ahandi ho bo ku bitaro bikuru by'Ingozi epfo gatonya muri zone ya Bivo hamwe n'ababwira yuko hagombye gutangura igisagara ca Ngozi mugabo haraba intambamyi banduruka bakidogana hejuru ka Ngozi neza cyane. Iyi ni hopitale Santa Teresina do mu Remera ahanyere tuyikwize mu gihugu cyose babone ko b'abarundi bashobora gukora imiti ibavura itarinze kuva mu mahanga. Murakoze kandi ikomera amashi reka ni mwebwe mutanguye ikomera amashi cyane. Aba rero bagira ati barabinonosoye tuzobakorera imiti mutanga Pascal. Iryo ni ishure Children Future District Sanitaire do Kiremba. Iyi ni District Sanitaire y'Ikiremba mu ntara ya Ngozi. Aba n'abavuzi bandi uyu munsi bigaragara yuko uyu munsi mwawiteguriye uravye ingene bashajije mu mwambaro mwiza cyane, umwambaro waguzwe hano mu gihugu cyacu Burundi. Bigaragara yuko rero uyu mukozi akoze ngira nafi textile ikazamuka n'amakori yabivuze ko acaboneka kugira ngo tubane twiteze imbere. Mwarakoze cyumuyaga nkuba bati rero toujours prêt à servir les clients ati twebwe dutunganize mwebwe nyene ati uko nimwe mwaduhaye akazi dukorera mwebwe abene gihugu. Tubasaba yuko mubandanya mugira iminyanyiro kugira ngo umuyaga nkuba n'amazi meza bishikire cyane abene gihugu bariya nyene bariya twovuga ngo ni bato ariko ni bakuru kuko iterambere tugomba ko naho ribashikira kandi iki gisata kiri ku kivi ni neza cyane. Aba n'abakozi rero bo mu icyo gisata mu karere k'uburaru mu noti zacu ariko bahagerageza kuzitunganya neza cyane. Imana ikomeze kubarinda cyane imihembo mbi zotuma hajyamo akaboko tukajya amafaranga twese tuyarabishije ijisho neza cyane. Abakozi b'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi igisata cy'Ingozi BCB
iyi ni banki BCB ngaha Ingozi, ibanki iri mu mabanki makuru ayo Ingozi yatanguye kuba mbese ngira n'atari hake mu gihugu, kandi bino minsi iri kirahimyanyura ibijyanye n'amadeni. Aha ibinyobwa sangwe Burundi agakitwa soma atisoma mutama nta sukari irimo, kameze neza cyane ku magara yacu, ku magara y'abagafata. Burundi Brewery iri ngahe ku mubyegwa Ingozi, société de commercialisation et de transformation alimentaire Gasaugo wamwaka muhora mubona harya naho neza imbarayo uwo mutamare mukomera amatelefoni Burundi bikagenda neza no muri foma kagati n'ahariya niba urakoze. Iki ni gisa cya Cindero, abana bigisha abarezi bamwe dusaba yuko rero babandanya batanga indero y'akanovera, mwibuka cyane gushimangira ibijyanye n'inyigisho zo gukunda igihugu, kugira ngo urwanda rwacu rutangure gufata mu minwe iby'igihugu hakiri kare, kugikunda mbere. uno munsi mwaje kuryoherwa n'umunsi mukuru, none rero ntimugigike na cyane cyane mushimire umukuru w'igihugu, nimwerekane ko munezerewe mutambuke nk'abantu batubariye ko n'ubushinwa. Ikindi cyo tuma aba batashinyika cyane amatwa nsumira umeneka shoferi n'abafise imiduga imwe bita amabeni. Aba n'abashoferi b'amabeni, harimo umugabo n'abana ba nyene amabeni. Urabona ingene Ingozi bitunganije, ni ikintu cyiza cyane gikomeye, abantu baja hamwe. Ariko rero kandi tubasaba no gukurikiza amategeko, bijya vyuma muze murariha amakori bijanye hakiri kare, kugira ngo ntubandanye amashi menshi. Iyi ni Ecole d'Excellence de Musenyi, hariya muri DCFTP muri Tangara, ishuri rero ridasanzwe. Ndabira bano rero abana bigisha abarezi. Aha rero mu by'ukuri bo ku ishuri ry'ubuhinga ry'akamaro nk'uyu, kumwe abamuka babivuga mu kwitabagara y'abantu no mu kwiyitaho nahone barabanguka. Ni neza cyane, kandi nibaza yuko opitari y'ubuye n'iya kera opitare itariki ya vuba ni abambere bagiye gukurikira. Bati rero opitare ngo niho na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi yavukiye. Amashi menshi opitare yibuye mu ntumbwe opitare y'ubuye kandi kiremba barantunga nibuye. Amashi menshi bijya bitabo n'ibikomere, mwatwakiriye neza, mwakira igihugu, mwakira umugisha udasanzwe neza cyane bivanye n'ingene leta y'Uburundi yagiye irashyigikira aborozi mu baroza ibitungwa, cyane cyane inka, ikije muri ya migambi irangurirwa Ingozi nka Prodefi, Prodema n'abandi abari bahingura amata n'ibindi binyobwa. Mwabonye amaji, umuceri Sovapa, iri ni rya hinguro mwabona ryubatse muri komine ya Gashikanwa, bahingura umuceri novuga uri ku rugero rw'umuceri twamaze kura hanze y'igihugu. Aba rero harimo n'abaserukira amakoperative y'abarimyi b'umuceri, aho rero umuceri ngo wazimbutse cyane, umuceri ngo warazimbutse cyane. Imana ishimwe, tugira umunsi mukuru w'abakozi, agaceri ko muri Sovapa kazimbutse cyane, ikintu gikomeye kandi no mu mwonga hasa neza cyane. Imbere ndabisabira ikintu kimwe, ajya amafaranga niba mwana umaze gufunga igihembo cya mbere ya Nyarukane turayakeneye. Komine Nyamurenza Club Iteka, iyi ni Club Iteka. Amashi bano bafasoni b'Inyamurenza neza, dukomeze twubaha ariko ntidutinye, mugabo twubahe. Iyi ni komine ya Nyamurenza, ndabona ko n'abakozi batari bake barangura imirimo muri secteur mu ma service de concentre ya komine, nabo nibo bari, ndababona neza cyane. Bismos nawe tera imbere, iyi ni association yo ngaho Ingozi. Ndabira rero bafasoni b'Ingozi, aba ni abafasoni b'Ingozi bavuga bati tujyane twese mu iterambere. Ati twese iterambere no gusiganwa, ati iterambere ntigiwe gusiga, mwojyana kandi muraberewe kandi mwakenyeye neza, ariko muryoherwe kabisa, muryoherwe. Ndazi ko muvuye ngaha mwateguye niyo muca muhandanikiza, kubw'ibyo rero muryoherwe cyane.
association Terimbere Burundi Terimbere Munyengozi bakora amakinga muri quartier Rubuye bamera amashi baje hamwe muri cooperative aba bakora amakinga siba bakora ivyuma oya baragenda basanura amakinga ariko ndabigene bagiye hamwe muri umwuga wabo ama ikora hariya mujegwa cy'Imana murabona ko amaji baje bayafise kandi namwe muraberewe mu by'ukuri harimo ngaruka rwinshi harimo n'abandi barondera akazi urabona ko ariko bari rondera akazi mu gutunganya ibi bikorwa bikomeye cyane by'imitobe kama kandi zimbutse umutobe witwa intsinzi n'amahera 1000 yonyene amahera 1000 gusa barabereye umwanya muto mutanga ibikorwa mukaba musagukira byerekana ko mumaze kunguka Imana yezagira ibikorwa byayo Victory Media nayo kandi bati turakora ibintu bidasanzwe abarero bari kumwe ndabira ibyo guhingura amasanamu ibyo guhingura ibijyanye no gutunganya neza iminsi mikuru n'imanza muri Victory nabo babikora neza cyane ahagenewe mu gisagara cya Ngozi aho rero abashaka iby'amaproduction audio